muti umuntu akena atabibaza afise gute. Okay, for example nk'umukobwa arashobora kuba kenye ariko ntakenane umwana. Umukobwa arashobora kuba kenye ariko ntakenane inda munda. Inda munda uti gute wewe wirukiye umupapa angana na papa wawe sivyo ngo mukundane kubera ko ubu biranaharawe nta mukobwa no ni bake. Hari abakobwa benshi zasanga ngo umuvye wanje ngo ndamukumbuye ngo vye wanje ngo namusi ngo dusohokera kuno hariya anye barasohotse inkoko zirariwe inzoga ziranyowe ariko kubera ko ujya muvye aba yishakira profil yiwe ujya mukobwa aramwisanzuye ko inda ngiyo ngo pa umukobwa amaze gutwara inda wa muvye wiwe ntaba kimwitayeho kwa kundi bica bigenda gute wa mukobwa agiye kuri uwo muvye kugira ngo akire ubukene ahubwo asubiye muri bwa bukene n'ibibazo n'inda munda kumbure n'amagwara atandukanye aba yamaze kwandura. Uriye yuko bwa bukene ashobora kubwihanganira hanyuma agakoresha umutwe wiwe n'amaboko wiwe n'inguvu ziwe akarondera utwakora kubera ko ushobora kurangura amavoka y'ibihumbi 5 ejo canke hirya ejo ukimukira kumbure ku yindi business ukagura muri amavoka ukagura inkwavu zibiri izo zibiri zikavyara izindi zibiri zikavyara izindi mu nyuma yaho ukagura impene ikavyara mu nyuma iyo mpene imaze kuvyara ukagura inka ugasanga uri umwana w'umukobwa ufise uruhongo ca wiyumviye ivyo ubikoze imyaka 2 ya myaka 2 wa mukobwa yakunda amarago agakunda inkoko agakunda ibiyera amamustera amabaja amaboke ya myaka 2 azofise umwana iwabo uwo mukobwa azoba ari umukobwa Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh. Yes, nuko bakunzi ba Igozani TV nkaba ndahari nk'umusatirizi kugira ngo duteramane namwe tuganirane namwe kumbure na cyane aho tugira turangize ukwezi k'umunani ndakeka hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo noneho twinjire mu kwezi kw'icenda ukwezi kumbure abariko kwezi abana bariko barasubira mu mashure kugira ngo babandanye ivyigwa vyabo noneho nk'umusatirizi yari anye nkaba amakaye y'abana narayaguze hariya anye amasakoshi abana bazotwaramwe impuzu nza narayaguze kugira ngo noneho mbandanye nitegura na cyane ingene abana bazokwiga ariko kandi nongera nibutsa abasanzwe bishoboye canke ababona ico bofasha ko bo kwitaho abana b'imfuvyi bakabagurira amakaye tuntu kumbura dukoresho two ku mashuri kugira ngo nabo babandanye amashure yabo kuko nibwo Burundi bwejo na cyane aho mamuzi ko mu mico n'akaranga vy'u Burundi twamye dufashanya guhera kera cyane reka rero igitumye ngaruka ngaha kugira ngo duteramane ngarutse kumbure kugira tuganire ku kintu cyitwa indero y'ubu muti indero y'ubu imeze gute tugiranije n'indero yaho hambere hahise canke indero ya kera ariko kandi reka ntangure kumbure guhoza umuryango wabuze umwana akiri muto w'umusore ndetse ari nko mu runganwe rw'iwanje ari we Eric kuva hariya mu ntara ya Makamba muri mu Kayogoro ka Butare hariya anye ari nayo nkuru kumbure iri kigenda iravugwa hirya no hino haba hakurya y'igihugu akaba ari yo nkuru iri kiragenda iravugwa cyane aho iyo nkuru yagira avugisha abatari bake ndetse buri umwe wese akabivuga ugutandukanye no yundi hariya anye baravuga ati bamwe baravuga ati intwari yaguye ku rugamba abandi baravuga ati kabisa umwana yitaye ku binini ngo kugira ngo akore cyane ariko commentaire kumburi nyinshi zaragiye ziravugwa haba iziri positive canke negative zaravuzwe hariya anye
ndakeka ko ku bantu basanzwe bakoresha imbuga ngurukana bumenyi Facebook na cyane Facebook mwagiye murabona ko bagiye barakomanta ibitari bike kuri ijya nkuru yabaye. Ndakeka ko muzi ko iyi nkuru yagiye iravugwa cyane. Reka noneho twigarukire ku cyatuzanye kuri uno munsi. Aho turi mu kibanza cyiza cha Sunrise Hotel nziza cyane iri mu gisagara ca Gitega. Hotel nagutse ifise ma jardin n'amatara hirya no hino meza cyane, ari na hotel iri munsi ya Stade Ingoma mu gisagara ca Gitega. Muti indero y'ubu rero imeze gute? Ndaza kuganira guhera ku bana babigeme ndetse no ku bana b'abahungu. Kamanze fate ku mazi gato. Nuko basokuru na basokuruza barakundana nivyo, ariko uko bakundana bitandukanye nuko abobo bakundana. Kugeraho kera kugira wumve ngo umusore yagiye kuresha yaba ari umusore ageze kurongora kubaka ugwiwe, ariko ubu uza wumva umwana wo mu mwaka w'indwi ngo arafise sheri, ngo arafise umukunzi. Ivyo rero bikaba ibintu biba bitangaje cyane, noneho si no gutangaza gusa ahubwo yabiteye agahinda n'amubabaro. Aho nkakubwira ko ivyo bituma kumbure ingeso mbi zigwira cyane mu gwaruka, aho ushobora gusanga kumbure ubu hari n'ijambo ngo aba ex. Uzamva ngo aba ex, ngo mu ex wanje ngwiki, ariko urumva no mwana kiri muto ngo ebana ngo ciye ku mu ex wanje ngo ndamuramutse, uca wiyumvira ati esko umwana kiri muto azokwiza imyaka 30 ari mu ba ex bangahe? Noneho kandi indero itangwa n'abavyeyi, ariko ikindi naco abavyeyi bubu hari gihe usanga umuvyeyi akundanye canke agendana n'umwana ngana n'umwana wiwe. None uyo muvyeyi azutanga indero gute mu gihe we na wenyene atandera afise? Nibaze ko bizoba bigoranye cyane kugira ngo abwire umwana wiwe ati reka ingeso mbi, reka kuja mu bakobwa, reka kuja mu bahungu, nawe agendana n'abana bangana n'abana biwe. Bavyeyi rero no kurata ukikebuka kuko urashobora kubona umukobwa afise umuhungu bakundana canke basohokana canke bagendana, amubwiye ati sheri, ati uno munsi uraza duhurire muhira. Mugiye wumva umukobwa ngo ngo bana ngo papa wawe ngo canke mama wawe ngo gute ngo nibansanga muhira ngo bigenda gute, ukazumva umwana w'umukobwa ari namuwe ngo sheri ngo baby nda tundi tujambo bakoresha kugira ngo papa wanje ngo no muzungu mu mutwe, ngo no stress, ngo no stress. Ubu ho ntibavuga ngo papa wanje, bama ngo vye wanje ngo no muzungu mu mutwe, ngo no stress. Iyumvire rero umuhungu yamaze kumva ko se w'umukobwa ari umuzungu mu mutwe, ari no stress. Eske azoreka kwisanzura kuwo mukobwa gute mu gihe niyashika iwabo wo mukobwa yamaze kubwirwa ko se wiwe ari no stress canke ari umuzungu mu mutwe? Ico rero ni ikintu kumburi tuba tukwiye kwiga ko tukaraba ko abana tubaha indero, abana kumbure dufata akanya ko kwicarana nabo, kubera ko ubu ubuzima burazimvye nivyo. Bavuga ngo udakoze ngo nturonke icyo ushira mu kanwa, ariko kandi gukora dukore mugabo turonke umwanya w'ikiyago, kuyaga n'abana, kuko urashobora gusanga kumbure umuvyeyi amaze nk'ikiringo cy'ukwezi aticarana n'abana biwe ngo baganire sikiyindwi mubona vyagenze gute, muhira vyagenze gute, ku mashuri vyagenze gute, ugaca usubira kandi no ku mpanuro ati bane banje ubu turi mu isi ya 2024 hari ingwara zinizi, hari ingwara z'ivyadukizi nizinizi zica mu zifata abantu biciye mu kumbure zifata abantu biciye mu nzira zinizi. Ukigisha umwana udacinyuma, ukigisha umwana ukamubwira buri kintu cyose cyo mugirira nabi muri kazoza mu gihe atociyubara canke atocitwara ko neza. Ako kanya rero mu gihe uzura gafata rimwe basi ukicarana n'abana, uca usanga umwana kumbure akuze adafise imirerere y'abavyeyi.
rero bavyeyi bo kumbure gufata akanya ko kuganira n'abana ni ikintu ca mbere kiryoshe pana kumwe uzawumva ngo umwana umukobwa yabwira umuhungu basohokana ngo yo papa n'umuzungu mu mutwe ngo mama n'umuzungu mu mutwe kandi ikindi naco mumenye ko umwana w'umukobwa si uwa nyina gusa ahubwo umwana umukobwa cyangwa umuhungu abana n'aba abavyeyi bose bafise inshingano kumbure byo kubarera bakanabahanura bakabereka icica n'igikiza hanyuma kandi ikindi naco mu myambarire umumama ugasanga afise umwana bangana ariko ugasanga uwo mumama yambara arahena yambara impuzu zigufi cyane ku buryo bw'uko n'umwana ashobora kubona ingene mama wiwe yambara nawe bigatuma kumbure abona ko mama wiwe ari umuzungu mu mutwe kujya babivuga ari umuntu stress rero bavyeyi turabe indero kubera indero itangurira iwacu nyene ku bavyeyi kumbure igashikira abana ariko yatuvuye ko ico ni kimwe kumburi mu kintu gishobora guha inguvu abana kumbure nabo bakabona ati mama wanje arambara kikwiza mama wanje yigenga runtu mama wanje ni umuntu n'umuvyeyi w'icitegererezo buri bavyeyi bose canke buri mu kibano hose bamwikugura ko ari umuvyeyi w'icitegererezo umuvyeyi ndetse buri muntu wese yomutanga ko akarorero nuko tukaba tukiri kumbure ku ndero y'abana bakiri bato ariko kandi nongera mvuga nti kugira ugire umuvyeyi w'umumama ugasanga afise umuhungu basohokana ngana n'umuhungu wiwe bavyeyi ikiganiro kumbure nashatse ko twicarana kugira ngo tuganire tumenye how twoshobora kurera abana bacu canke abana bacu bakatubera icitegerezo otherwise kubera ko mwamuzi ko abana baronda abavyeyi canke batwara imico n'ingeso canke n'akaranga k'abavyeyi babonye ku bavyeyi nuko rero kumburi aho ugasanga bigatuma umwana w'umuhungu adatinya kubahuka umumama afise abana bangana ivyo rero bikava kuri kwa kundi ugasanga umumama yikora canke yifata gusumba kurya abakobwa bakiri bato bifata haba mu myambarire muramubabona kenshi ugasanga kumbure umumama urayoberwa ko ari umumama w'imyaka 18 canke 20 ankuruke ari umumama w'imyaka 40 na irevre kwifata neza biba ari vyiza ariko ukifata neza muri sase positive ukifata neza haba mu isuku canke mu myambarire ariko imyambarire ya rupfasoni apana ya myambarire izota abantu izokura abantu ku murongo ikabashira mu vyiyumviro bibi muti rero dukore gute kugira ngo abana bacu bashobore kugenda neza kugira imyitwarire neza kumbure n'indero ishemeye ikiba gikenewe cyane kumburi nabivuze ndavuga yuko abana kwicarana abavyeyi gufata akanya kwicarana n'abana babo bakaraba kumburi zimwe mu mpanuro boha abana babo biba ibintu kumbure by'agaciro ariko kandi nkavuga ati eske ugukara umuvyeyi gukara ku mwana wiwe bifise akamaro hariho ugukara kuri sas positive no gukara kuri sas negative si vyiza ko umwana yobona ko umuvyeyi yiwe atamukarira atamusi numwe amukarira ariko babiryoshe ko umuvyeyi akarira umwana mu gihe abona umwana ariko yitwara kutariko aho umuvyeyi agafata ingingo yo kumukarira ndetse no kumuhana bivanye kumbure niko saba yakoze canke n'imyitwarire mibi abari karacamwe ariko si vyiza ko umwana ukumubona kose ko uguma umutwengera ntihagire kumbure ntiyigere abona isura ya kabiri yawe iyo muzi isura ya kabiri y'umuntu kumbure hariho isura ya mbere ko umuntu aryohewe ariko n'indi sura ushobora kwereka umuntu ko ico yakoze kitakunezere canke kitakuryoheye nuko rero abavyeyi turakwiye kuraba ni gute dukwiye kurera abana bacu ni gute dukwiye
gufata akanya kumbure ko kwicarana n'abana bacu kugira ngo tugende turabereka inzira nziza bocamwo canke nuko bo kwitwara muri societe kugira ngo buri muntu wese avuga ati umwana wa naka burya afise indero yitwara neza ameze kuno. Ariko kandi kumbure reka nongere mvuge ati n'amafaranga aba muri kimwe kumbure gishobora gutuma abana bacu b'abakobwa bafata iyindi mico canke izindi ngeso. Ariko kandi eske amafaranga yotuma umukobwa kumbure ahindura imico n'indero yiwe gute? Ubukene turazi ko bubabaza, ariko nta bubabaza ubukene ntibugushire mu bundi bukene, kubera urashobora gukena atakibazo ufise, ariko ugakena n'ibibazo. Muti umuntu akena atabibazo afise gute? Okay, for example nk'umukobwa arashobora kuba kenye ariko ntakenane umwana. Umukobwa arashobora kuba kenye ariko ntakenane indamunda. Indamunda uti gute? Wewe wirukiye umupapa angana na papa wawe, sivyo ngo mukundane, kubera ko ubu biranaharawe nta mukobwa no ni bake. Hari abakobwa benshi zasanga ngo muvye wanje ngo ndamukumbuye, ngo vye wanje ngo mbose ngo dusohokera kuno. Hariya anye barasohotse, inkoko zirariwe, inzoga ziranyowe, ariko kubera ko ujya muvye aba yishakira profil yiwe, ujya mukobwa aramwisanzuye ko inda ngiyo ngo umukobwa amaze gutwara inda, wa muvye wiwe ntaba kimwitayeho kwa kundi. Bica bigenda gute? Wa mukobwa yagiye kuri uwo muvye kugira ngo akire ubukene, ahubwo asubiye muri bwa bukene n'ibibazo n'indamunda kumbure n'amagwara atandukanye aba yamaze kwandura. Uriye yuko bwa bukene ashobora kubwihanganira, hanyuma agakoresha umutwe wiwe n'amaboko wiwe n'inguvu ziwe akarondera utwakora, kubera ko ushobora kurangura amavoka y'ibihumbi 5 ejo canke hirya ejo ukimukira kumbure ku yindi business, ukagura muri amavoka ukagura inkwavu 2, izo 2 zikavyara izindi 2 zikavyara izindi, mu nyuma yaho ukagura impene ikavyara, mu nyuma iyo mpene imaze kuvyara ukagura inka, ugasanga uri umwana w'umukobwa ufise uruhongore. Ca wiyumviye ivyo ubikoze imyaka 2 ya myaka 2 wa mukobwa yakunda amarago, agakunda inkoko, agakunda ibiyera, amamustera, amabaja, amaboge, ya myaka 2 azofise umwana iwabo. Uwo mukobwa azoba ari umukobwa atakirabwa, kubera ko yavyariye muhira deja. Ubu abantu bose bamwirukira, baramuharurutse kubera ko uko kuntu yitwaye. Wowe na wa mukobwa yitwaye neza ni uzogaruka ukaha akazi wa mukobwa, akaba ariwe yahirira inka zawe. Maze ibi bintu ndakeka ko bimaze gushika hirya no hino, biramaze gushika kubera ko hari abakobwa benshi bitahuye n'abandi bataritahura, ahubwo bo akazi kabo ari kwikora, kwisiga, kwepia ingohe, gusiga iminwa no kwambara impuzu zigufi gusa. Ni benshi babayeho muri ubwo buzima, ariko hakaba n'abandi benshi babaye mu buzima bwo kwitahura, bwo gukoresha amaboko yabo ngo bakore kumbure batiziganya. Ariko kandi hakaba n'imisore idakora. Iyo misore akazi kabo ari kurondera abamama bapfakaye, ari kurondera abamama bafise abagabo bakorera hanze y'igihugu canke kure yabo, kugira ngo bagendane nabo babaha amafaranga. Ivyo rero bikarangira kumbure b'abasore babaye imbura amaboko, gutega amashi baba mama bangana na bamama babo, ngo baze babahe amafaranga nabo ngo bagendane nabo. Mu gihe rero iyumvire ivyo turazi ko hari abamaze kubisiga ko agatwi kenshi cyane, ugasanga wewe uri umusore ugendanye n'umugore w'umuntu, ugasanga wanashaka uwo mugabo uwo mugore yaramaze kumenya situation yuko wewe ugendana n'umugore wiwe, arakuretse wewe ugumye wijejera yuko uwo mugabo nta makuru afise, nta bintu aramenya, urijejegeza yuko kugeze yaho wa mugabo azokwifatira mu minwe yiwe nyene, uriko umwononera umugore wiwe. Hari abapfa ndabizi,
twama tuvyumva bamwe bagakatwa bamwe bagakubitwa bana bakamererwa nabi bagacibwa amande batashobora no kuronka kubera iyo mico mibi baba bafashe mu gihe aba ari umusore ashobora gukoresha amaboko yiwe n'ubwenge bwiwe akarondera kazoza. Ni kubera iki rero tutokora dukoresheje amaboko yacu? Nguzeye kuri Sugar Mami, nguzeye ngo amafaranga kuri Sugar Daddy, ivyo bintu bajene dukura amaboko mu mpuzu dukore kugira ngo twebwe nyene tuvyaze umusaruro amaboko Imana yaduhaye n'ubwenge Imana yaduhaye. Reka noneho narifasha akajyo kugira ngo tuganire, ariko kandi ndakwibutsa ko koresha murabona ko tuba twambaye tuberewe cyane. Aha hari 888 stars kumbure hakaba na 1xbet ukoresheje code promo ya Sibo1. Hanyuma murabona ko ukoresheje code promo ya Sibo1 ushobora kwironkera bonus ya 200%. Aho ufite icyo baza kumbure ugashobora kwakura kuri iyi nimero kugira ngo hari benshi bama bambwira ati Musatirizi twebwe telefone yacu yaragize ikibazo, bambe 1xbet yacu yaragize ikibazo, banditse twaribagira nibi, ariko kandi mu gihe rero byashitse telefona kuri iyi nimero kugira ngo bashobore kubigufashamwo plus 257 79 23 42 23. Aho ucishobora kuronswa kumbure formation canke bakagufasha buri kintu cyose, ariko kandi uciye kuri iyi nimero nyene akamenyetso ko guteranya amajana 257 79 23 42 aha uciye kuri iyi nimero nyene ushobora kurungikira amafaranga inshuti n'abajyango bari kure uciye kuri Payway Burundi canke ugaca kuri Bankobu ugaca kuri Bankobu Inot canke ugaca kuri M-Pesa ugaca kuri M-Pesa canke ugaca kuri Vodacom canke ugaca kuri BCB canke CRDB Bank, Finbank, KCB Bank. Aho hose ushobora guhaca kugira ngo ushobore kurungikira agafana canke agasabuni inshuti n'imiryango bari kure y'igihugu. Ariko kandi ufite icyo baza ugaca kuri kandi 79 234 223. Aho Sibomana Gerard agashobora kuguha information ingene ushobora kubikora. Ariko kandi ugaca usimbira hari anye ku masanganzira ukaja muri Western Shop ukagura ibikoresho byo kubaka amabati, amafera beto, amasuka, amapanga, ibiziriko, amarangi y'ubwoko bitandukanye, sima ya Buseko, sima ya Simba, kumbure, amashwagara, n'ibindi byinshi cyane basanzwe badandariza. Ni kwiri barabara ry'ikaburimbi ku masanganzira urenganye ku magaleri y'ababikira urenganye n'ahateye ibitoki vyinshi ucubona galeri uzosanga yanditse ko hari handitse ko gute ndakeka ko muhazi abantu batazi ijya shop nziza cyane kumbure ari na shop kumbure ifise umudandaza yakira abantu neza cyane noneho ku kabeyi nakeze cyane. Wowe ntiwitinye ngo mpaka ushike mu muji aho nyene ushitse aho nyene bashobora kugutunganiriza ukagura business ukagura ugo rudandazwa ukagura ivyo bidandazwa kumbure basanzwe badandaza uciye aho muri Western Shop. Reka noneho nk'umusatirizi ndakubwire ko ndagukunda cyane, twari mu kibanza cyiza ca Sunrise Hotel, kumbure hotel nziza cyane ko nabikubwiye iri mu Stade Hotel, ifite amajardin meza cyane ndetse n'amashambre meza cyane, nkakubwira ko wifi yaho n'umurabyo kandi nakubwire ko ndagukunda cyane. Je t'aime kwagaranya Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh.